iyo habaye preselection hakabaho selection nuko haba habayeho na test yo kugira ngo dushobore kumenya uwukuramwo n'udakuramwo umukuramwo kubera iki nuko ba wakoze test yabo bantu kabaraba ukavuga ati uyarakwiye kuvamo cyangwa se yarakwiye kugumamo ariko mutubwiye yuko ngo mwavuganye na staff inyuma y'imisi ngahe mwakoze preselection abarundi bashabibaza ati none kumbure bajya bavuyemwe kubera abana kabavugiye nabi mu gihe ubwa mbere bavugiye neza kuvuga preselection irinziba hategeza kubaho testing yo kuraba abo bakinyi hanyuma bagavuga ati twasanze agwaye twasanze atari performa twamukuyemwe kuri izo mvo ntabwo azobandanyana natwe muri selection twakoze no munsi icyo ni cyambere icya kabiri ni cerekeranye n'inkino tugiye gukina novuga ko Cote d'Ivoire ni tough game ni match ikomeye mugabo muri football tuzi yuko twubakira ku bintu bine tumaze kubigaruka kiciro nyinshi 4 DP na DT technique tactique psychologie et physique hanyuma tukaraba nico twokwita systeme y'umumenyereza systeme uzuha ubona na technique utegeza gukoresha imbere ya Cote d'Ivoire ni yihe kugira ngo abarundi bashobore kwizera isinzi kuko agituwerema kugeza ubu tumaze kuboneka ko equipe nationale buri mwaka buri mwanya irahindura systeme ntigira ibyikina ariko equipe zo zagiye zigera kure zaba zifise systeme zikina cyangwa se ibyo zikina entre autres tuvuye nka Argentine itwara igikombe Brazil 2002 Ubufaransa 98 ndetse n'ibindi bihugu dufashe no mu makrebe byose ibyo birakogwa ubwo rero nashaka dufatire kuri ibyo muduhe umuco w'ivyo mugiye gukina kugira ngo tubone ya identity zo tugeza 2027 haboneka ko abarundi bashobora kuja muri kane ya 2027 kuko kutubwira ko bazoja no muri tugikina bya bindi bitagira umurongo biratera amakenga abarundi muri équipe nationale présélection kuri uyu vyerekeye ikigiye ariyo nuzenya abandi ba selectionnaire bakira nuze ama preselection nabo nyene ariko kubgacu twagize preselection kubera nuzenya abakinyi basigaje nuzenya imisi weekend zibiri za championnat ariyo nuzenya ama match muri weekend asigaye yindi weekend prochain ikibazo nuko twagize preselection kugira ngo tutora abakinyi twashaka kurindira nuzenya inkino zo muri iyi weekend turabe yuko ariyo ingorane qui pouvait arriver ku bakinyi bamwe kugira ngo duhindure nuze en selection yacu sino babesha yuko selection twayigize umenga jeudi cyangwa vendredi twamaze kugira nuze en selection ikintu twari turindiriye nukuraba amamatch muri iyi weekend ingene yagenze ingene abakinyi bacu bitwaye nimba ariyo abakinyi bakomeretse cyane oya nico gituma twagize nuze en preselection iyo preselection doit en fait ariyo nuze ariyo ikibazo kigeze gushika menga igihe cy'umumenyereza Etienne Ndayiragije bagize nuze selection ariyo abakinyi bagiye gufasha ariko nuzenya demande ya visa na demande ya nuzenya ya ordre de mission bashiraho abakinyi bari selectionné tuyibaze muri iyi weekend ikurikira ashise umukinyi akomeretse twagize preselection abo bakinyi bose bari muri nuzea muri ordre de mission na demande de visa guhindura ni ibintu biri facile kubera umikinyi ari muri nuzea ari muri ordre de mission atari muri ordre de mission nibaza yuko guhindura umukinyi weekend ya nyuma nibishoboka kubera ifo kusubira gusaba nuzenya ordre de mission yindi ordre de mission kumuronderera nuzenya visa donc ni bintu
bica bikomplika nuzenya administrativement. Nico gituma twagize nuze en présélection. Si bo bwa mbere tuzokomeza tugira nuze en présélection kubera nuzenya amaklebe nayo nyene iburaya bashaka kumenya akiri kare nimba umukinyi wabo ashobora kuba sélectionné. Nico gituma tugize présélection turungikanuze amakete ku maklebe kubamenyesha yuko abakinyi babo bari susceptible yo kuba sélectionné. Aho amaklebe ari très professionnel aca prepara n'abandi bakinyi kuko igihe twebwe tujya gukina amamatch ya nuzenya ya international amaklebe ariyo amwe akina nuzenya amamatch amiko. Muri ayo mamatch amiko bategezwa completa manuayo zabo n'abajene cyangwa abakinyi bo muri equipe igira kabiri kugira ngo baje bakwiza nuzenya abakinyi. Nico gituma kugira présélection ni ikintu cyiza. Kuvyerekeye nuze urukino tuzokina na nuzenya na Côte d'Ivoire, nivyo Côte d'Ivoire ni equipe ikomeye cyane. Novuga yuko ikintu ca mbere ni psychologiquement dutegezwa kuba turi kuprepara nuze abakinyi bacu kugira ngo babe bari kuko nurukino ushobora kugenda ukaba domine canke wifashije neza urashobora kudomina Côte d'Ivoire. Kubera iki? Kubera mu rukino umwe ibira yuko Uburundi gusinda nuzenya Côte d'Ivoire c'est impossible. Oya, birashoboka. Ariko il faut que abakinyi baba psychologiquement. Hanyuma kuvyerekeye nuzenya système de jeu nivyo twakinye nuze amamatch abiri turi muri système de jeu imwe, ariko muri nuzenya mu kazi k'ubukoca ekipe ikomeye ni ekipe iri flexible. Ndisigura, ekipe iri flexible ni ekipe ishobora mu rukino guhindura système de jeu mu bakinyi bari mu kibuga nyene. Nitohindura système de jeu tukavuga uti match ya mbere tuzokina 4-4-2, match ya kabiri tuzokina 4-3-3. Oya, tuzogumana nuzenya système de jeu imwe tukaba dufite iyindi système de jeu igira kabiri. Kuvyerekeye nuzenya système de jeu tuvuga système de jeu dispositif ibiki. Murazi yuko abamenyereza batatu barashobora gukina système de jeu imwe, ariko ugiye kuraba mu kibuga sico kimwe. Ico kintu kiri différent muri abo bamenyereza batatu bakita animation y'iyo système de jeu. Nje ndashobora kuanima système de jeu différent techniquement. Dufite nuze abakinyi techniquement turazi yuko abarundi n'abakinyi techniquement bari bon, donc ico si kibazo tuzogerageza kugira ngo dukine natwe tube turi nazi yuko urukino rwa Senegal twadefende cyane. Ubu staff technique tugeza no dutegerezwa gukina kugira ngo turondere amapoint. Kuri inkino zibiri ziheruka ni inkino zari inkino zo kuraba zo kugira nuzenya contact ya mbere n'abakinyi. Ubu na tugeze mu bintu
donc hanyuma kuri niveau ya nuzenya yaba kugira ikibazo cyari cerekeye nuzenya abakinyi bashasha baza muri nuzenya muri selection turavye selection yo muri Novembre ni dusanga ariyo abakinyi bamwe bashasha bashise ningorane kuri staff technique ariko turazi yuko turavye selection yo muri Novembre ni selection twese abarundi bose nous serons d'accord yuko iyi selection ifite abakinyi bamwe bafite mvuga bakina kuri niveau iri hejuru kandi usanga muri iyi selection ariyo équilibre mu bakinyi na mukinyi umwe tuvuga yuko ari munsi na muntu ashobora kuvuga abakinyi 11 bazoba mu kibuga kuri match ya Côte d'Ivoire canke ya Seychelles kubera n'abakinyi umengani equipe iri très équilibré kuri kuvyerekeye talent y'abakinyi kuko ndavye ku bakinyi bakina hagati sinzi yuko ariyo abantu bashobora kumbwira amazina y'abakinyi bazoba mu kibuga kuko ni ikintu cyiza ariko muri ku kazi k'umuselectionnaire iyo integration iraza kuba kuvyerekeye système de jeu kuri iyo animation nakazi gakomeye ariko turi prepare dufite nuzenya ibikoresho biza kudufasha kugira ngo integration yawo bakinyi bashasha igende neza kandi mu misi mike nico gituma nabwo bafite yuko abakinyi bashasha ni normal kuko ni rassemblement ya kabiri kuri staff ariko mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'iyo rassemblement y'ukwezi kwa gatandatu nimba tuzoba dufite nuzeya amamatch amiko aho muzosanga yuko na inamba izoba ifite stabilité